Abahinga bakora ibikorwa mvabwenge batanu bagiye kuja mwisabukuru Visa for Music mu gisagara ca Rabat ni mu gihugu ca Maroc ngaho muri Afrika. Intambwe ikomeye cyane kuri Kimana Steny, numwe asanzwe yubakanye na Big Farious Big Fizzo. Hariho Christian Savye tusanzwe tumuzi nk'umumenyesha makuru kuri Radio Isanganiro. Hariho Andy Mwag tukaba twamumenye muri Tagata na Primus. Uko biri kose hariho na Masterland asanzwe ari CEO wa Master Music, baronse amahirwe yo kuja mwisabukuru Jimisi ine Visa for Music biciye mu mugambi wishira hamwe ry'ubumwe bwa Buraya wo guteza imbere igisata c'imico mu Burundi Pesake bu. Iryo sabukuru rikazotangura itariki 17 munyonyo rirangire itariki 20 munyonyo 2021 aho bazoba bavyitavye bazokurikira ibiteramo bitandukanye. Umuhinga wese akazoronka akaryo ko kwerekana impano yiwe mu minota 40. Hariho Masterland tuzobona impano ziwe, hariho Kimana Steny wo wese tuzobona, hariho Andy Mwag, hariho Shabani Ramazani. Ivyo vyose ni bihangange bivuye mu Burundi bikubitira ngaho mu gihugu ca Maroc Rabat. Yumva minota 40 muri kimwe mu biteramo bitegekanijwe bazoronka n'akaryo ko kuganira n'abandi bahinga basanzwe bakora muri ico gisata c'imico bo mu gihugu vya Afrika n'ibihugu vy'abarabu vyose. Ivyo bikaba bibaye mu gihe hari hamaze imisi hatunganywa inyigisho zitandukanye ku bahinga bo mu gisata c'imico muri uwo mugambi nyene ari uwo mugambi wa Pesake bu. Iryo sabukuru ribaye ku ncuro yaryo y'umunani, 8e edition n'incuro y'umunani. Mubona aho ko gwiki rero ngo amasabukuru nkayo yitabwe bikwe n'abarundi. Uko biri kose urabona Kimana Steny na hariho na akabaho na Masterland asangwa atwara Master Music, ndetse ndabona na Ramazani ngaho na Andy Mwag na Christian Savye. Reka tubifuriza amahirwe n'abarundi biwaje. Vyabaye ngombwa yuko ndabicisha kuri Star TV 257 kugira na wa murundi atabarizwa mu gihe cy'u Burundi atari ko aramenya ibiriko bira trendinga ngaha in town canke ndetse mu Burundi anabimenye. Iyi ni Star TV zo gufasha kuzana amakuru yose ariko ara trendinga in town. Tubaha amahirwe, tubifuriza amahirwe, tuje ku mavi tubasengere n'abarundi biwacu nibatera imbere canke bagakora ibikora inkariya mu gihugu ca Maroc Rabat, bakaza bazanye imidari, bakaza bakoze ibintu vy'amateka. Idarapo ry'u Burundi rizoduzo nkuko Francine niyo saba yabikoze mu Burundi. Idarapo ry'u Burundi riraduga ndetse no mu makungu. Rero tuvuga ati wait and see, tunabasengera kugira aho bagiye ibintu bize bigende fresh. Madame Big Fizzo bonne chance, Masterland bonne chance, Ramazan bonne chance, Andy Mwag bonne chance na Christian Savye. Nibaze ku bintu bizogenda neza. Abarundi ntitwigera tunanirwa, ivyo dukora byose tubikora neza mu mutekano ntangere, tukabikora dukoresheje ubwenge, tukabikora kugira dushobore guteza igihugu cyacu imbere. Ntacyo tudakora kugira igihugu cyacu gitera imbere. Aba bose aho bagiye nibagiye kwipresenta, bagiye gupresenta igihugu cyacu, bagiye gupresenta uburundi, bagiye kugupresenta wowe umurundi kugira igihugu cyacu kibandanye gihungabanya abantu mu makungu kubera ivyiza tuko turakora, kubera amateka turiko turandika. Dufise ibihangange byinshi, haba muri music dufise ibihangange, haba muri ibi bitandukanye binabiriya dufise ibihangange. Uko biri kose nimbura umukunzi wa Star TV utarakora sabone waracerewe cyane. Ngiye kuza ndakuzanira ikintu misi yose, ndakuzanira amakuru ariko ara trendinga in town. Kazoba gato ariko kabe gato kameze neza cyane gose. Ubandanye gukurikirana Star TV na cyane ndakubwira ati kora sabone kugira ibikorwa bya Star TV bize biragushikira ku mwanya. Ari benshi bo bariko barankurikirana batarakora sabone, ariko ni wakora sabone kigano kizoja ku pam ucu kibona. Yari Mr. Home, Mr. Recorder, Ekanje de la Capitale mwe mwari kumwe. Imana ibahezagire cyane bakunzi ba Star TV 257. Ndababwira yuko ndabakunda.